ushobora kutaja muri Canada utabishatse. Kubera iki? Kubera ko bisaba iki? Bisaba amashuri kuko naho utoyiga muri Canada urayiga n'ahandi. Bisaba kumenya igifaransa. Igifaransa cyo ciga imyaka 10 ngo utakimenya. Bishatse n'icongereza. Cyane cyane ibyo bisaba. Kugira dutahura akamaro k'iyo visa. Ndavuye ngahanda umunyeshuri. Shitse hari ubuzima bigenda gute? Mbega akarusho umunyeshuri wari yaronka gusuma umunyeshuri wo ngaha nakaye. Ushitse kuri aéroport baguha documents zibiri. Icyo bita permis d'études na permis de travail. Ndazi yuko atasaha nimwe ushobora gukora. Icyo ukora cyose iri munsi y'amadolari nka 17. Kwisa himwe. Urashobora gukora amasaha 200 mu gihe cy'amashuri n'amasaha 40 kundwi mu gihe cha vacances. Bisigura ko kundwi ushobora gukora amajana 340 y'amadolari. Yego. Nyuma ya Covid hagiye imiryango 16 y'abarundi. 16 y'abarundi gusa. Abanyarwanda canka abandi si nabavuze. Ariko abanyeshuri bobo ni benshi cyane. Ntihenze ndavye mashifre twaronse barashika 80 abanyeshuri. Abantu baza bose kameme nitubabwira tuti wewe zani dosi wewe dose ntiyo pasa wewe irapasa ingo kora ibi nibi tukabafasha guhera ku ntambwe ya mbere gushika aronse visa. Bisigura ko umuntu agishika mwabibonye kare ko bikona cha bidakunda. Ego uko nukuri ari uburyo bubiri nyamukuru bwo kuja muri Canada. Urashobora kuja muri Canada ku mwanya mutoya twita temporaire. Ugiye kuramukanya ni temporaire. Ugiye kubamukera rugendo ni temporaire, ugiye kwiga ni temporaire. Iyo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri no kugenda ugiye kubayo wimutse. Jere nakubwiye duhindura ubuzima. Sinigeze na rimwe kandi sinzigira na rimwe niyumvira yuko ibidukora sinzi ko iyo projet ya mbere ihari aho sukwiga siniyumvira ko ariho projet nimwe yindi ihindura ubuzima kurusha kuja muri Canada. Hello boys and girls, ini zira kumeze neza kwa kundi ahandi ndakubwira ko ari juste Gaël Cadre from RSK Black Mansion Black beyond the camera n'umusaza ndabura ko yari mukubito ntimwegere kugira subscribe like zanyu zira twubaka comment zanyu yabizidukebura nizi duha intege ziduha izindi nguvu zidasanzwe ndabwira ko uno munsi turi mu rugendo shure twatembereye Apôtre Gordien Rugavye n'umuconsultant réglementé en immigration canadienne n'umwe mu bantu bafasha kugira umuntu ashobora kuja kuba muri Canada gutembera kwiga ya buri wenyene cyangwa umuryango mbega bigenda gute bisaba iki mbega uno mu Apôtre asanzwe ari mu consultant réglementé en immigration canadienne ninde afise intumberi yahe mbega uno mugambi uzofashika bene gihugu nuko niwe mutumire uno munsi ndakura musa nyakubaha Apôtre. Murakoze cyane karibu cyane kandi muri centre professionnel d'expert cabinet dusanzwe dukoreramo jewe izina yanje nko babivuze ni Apôtre Gordien Rugavye ndumuhinga cyane consultant réglementé en immigration canadienne. Ico dukora dusanzwe dufasha abantu bafite umugambi kuja muri Canada kumvuzi cyangwa izindi. Nuko kuba tazi imbere ko tuvyinjira mu kuba tazi Apôtre Gordien Rugavye umuconsultant en immigration canadienne réglementé ndagashire ninde. Murakoze cyane jewe nitwa Apôtre nko nagize Apôtre Gordien Rugavye umukozi w'Imana nkorera muri iki gisata cyo gufasha abantu kugira ngo bashike ku ntumbero zabo. Navukiye ngaha mu Burundi hanyuma narize amashuri ya kaminuza Burundi kuri Université y'u Burundi narize igisata cya ekonomi ubutunzi cyo naciye nkora mu bushikiranganje bw'indero nk'umuhanuzi ku mushikiranganje mu nyuma nagiye kwiga amashuri ya kaminuza mu Bubiligi aho nize igisata cya statistique ibiharuro naragarutse ndakora muri Aubert niho yari gitangura mu 2011 mugabo nari namaze gutangura umugambi nanje wo kuja muri Canada niho nashika muri Canada sanga ico gihugu ndagikunze cyane gose. Naragikunze cyane gose ushobora kumbaza uti gute wagikundiye iki? Igihugu cya Canada jewe sindakidandaza nkuko umenga ni akazi ahubwo naragikunze cyane kubera niyumvira ko ari cyo gihugu conyene maze kuja mu bihugu byinshi ushitseyo wumva uri wanyu
ibindi bihugu birimo amadolari nivyo benshi bumvira ko harimo amayero n'amadolari barashobora kuronka amafaranga ariko muri Canada niho honyene ushitse bakubwira bati le ciel est la limite nukuvuga bavuga ati indoto ufise wiyumvira ko zitashobora gushika uzitubwire turi ngaha kuri ico kandi bakivuga mu mutima biri uko nyene bakabwira bati bijya bintu ubona vyose bigusiga ubwenge byaje mu mitwe y'abantu baje nkuko kwawe ni naco gituma ico wiyumviriye ukitubwire tukigushikaneko jewe ni ryambere nenda bisanze gutyo kwera ko nibura yanarahize ni heza mugabo siko nasanze siko hari hameze hanyuma muri ico gihe naciye numvise yuko iyo nkuru ico mfasha rukuza ico numvise ciza combera mu buzima nukuza kuyimenyesha abarundi yego nabandi bose babikeneye hanyuma naciye mfata inyigisho muri droit d'immigration canadienne ndi specializa muri ivyo ndabigushika naho ndonka urupapuro permis uburenganzira mu 2012 naratanguye ishira hamwe muri Canada ariko haheze umwaka naraje ino ndanana n'umuryango tumara umwaka turugurura bironga ai Bujumbura turugura n'iyindi i Kigali hanyuma narasubiye inyuma muri 2014 2014 ndabandanya niho navuye nja kwiga Bibiliya muri Etats-Unis inyuma muri 2018 19 ariko ikindi gihe numva kandi mfise umuhamagaro wo kuza gukorera ngaha aye muri iyi minsi rero maze iminsi ndi ngaha aye ariko twaruguruye no muri Congo kugira dufashe abantu bafise umugambi ukuja muri Canada nimvira ko ari umugambi mwiza umuntu wese ashobora kuwutora ariko iyo wiyumviriye aronka umufasha nimvira ko ari ikintu ciza nico dukora kandi nico nimvira mwagira ikindi kibazo mashaka kukibaza nuko muratubwiye rero murize ikintu kijanye na immigration canadienne ico gihe muri ko muravyiga byari bifise intumbero ivyaye mwabo imbono yanyu ni yahe jewe vyukuri nta yindi mbono yindi kwari ukugira kuko jewe niyumviriye iyo mvuye nkabona ibindi afite kwera ko kare niyumvira yuko kuja muri Canada ari mystère igitangaro nari ko umuntu ari nk'umufasha mugabo nsanga rero ni ibintu bishoboka kandi ku muntu uwari we wese iyo mvuze uwari we wese giheze twabwanye n'umuntu mvuze nti umuntu adashaka utoja muri Canada utabishaka sinavuze bose navuze yuko ari abantu baza ngaha kunsaba kugira ndabafashe nk'abantu bagomba kuja kwiga university muri Canada nkavuga nti wewe ntugiri ubwoba nawe utogenda kwiga kubera ushobora kutagenda kwiga kubera ko utakwije amahera cyangwa ibiki ushobora kutaja muri Canada utabishatse kubera iki ico bisaba hamwe woshira inguvu zawe ufise nk'izo kuko ntushobora kutaja muri Canada kubera ko bisaba iki bisaba amashuri kuko naho utoyiga muri Canada urayiga n'ahandi bisaba kumenya igifaransa cyo ciga imyaka 10 ngo utakimenya bishatse n'icongereza cyane cyane ibyo bisaba kuvuga ifite imyaka mikeya naco ni ikintu ciza do nkavuga nti kushobora kutaja muri Canada utabishatse gusa ariko simbwira bose nuko benshi bace bavuga ngo mvuze biroroshe sinigeze mvuga ko kuja muri Canada byoroshe ni naco gituma namambwira abantu umuntu ukeneye kuja muri Canada uzurondera umuhinga gufasha shake ndabisubiremo ntuzuvyikorere ndakura no kubisubiramo kandi uya kazi karakenye hari abantu babiyungunganya bakagerageza bagashika kuri internet bakaja mu masibere bagafasha nabandi abo bantu ntavyo bize ico mutandukaniye ko nawewe ni kubera ko wewe uratinya ko dose yawe yopfa mugabo wewe naho yopfa yoba yize naje gituma nabambwira abantu imisi yose rondera umuhinga niba ari kintu ubona ko ari cingira kamaro rondera umuhinga abigufasha utubwiye ibintu bikomeye cyane hasabwa iki rero umuntu ayifuza kuja muri Canada Canada wavuze yuko ni igihugu kiri mu bihugu vya mbere binini ku isi kandi gikeneye abagitemberera gikeneye main-d'œuvre hasabwa iki gira ari uburyo bubiri nyamukuru bwo kuja muri Canada urashobora kuja muri Canada ku mwanya mutoya twita temporaire ugiye kwiga igihe cyose ugiye muri Canada uzi igihe uzogarukira bavyita temporaire
ugiye kuramukanya ni temporaire, ugiye kubamukera rugendo ni temporaire, ugiye kwiga ni temporaire. Iyo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri no kugenda ugiye kubayo wimutse. Mu gihe ugiye gukora nk'umuhinga icyo twita travailleur qualifié, ivyo ni permanent, urimutse. Urashobora kwimukirayo cyangwa ukaca kuhatembera. Urashobora kugenda ukurikira umuryango, urashobora kuba warahungiye mu kindi gihugu hanyuma ukaronka abantu bagufasha ukagenda muri Canada. Ni uburyo mu bisanzwe butandatu. Bisabye ko ndabuja bumwe kwabwo. Ijya mbere kugira uje kwiga, kugira abantu bose bavyumve bamenye icyo bisaba. Birasaba intambwe zibiri. Birasaba kuronka ishuri. Icya kabiri, ishuri kugira ugironke nuko ufise warize kenshi ntuburi ishuri. Turagerageza ntuburi ishuri ni menshi, turavye amanota ufise turashobora kuvuga tumusabira haca nk'ahandi. Kenshi ntituburi ishuri. Icya kabiri kurondera visa. Visa rero nivyo nama mvuga mu biho muhinga. Ariko birasaba ko werekana ko ufise uburyo bwo kuriha ishuri. Kufise umuntu azokurihira amahera y'ishuri ashobora gushika 1,500 ku kwezi by'amadolari. Y'abanyamerika cyangwa y'abanyakanada? Y'abanyakanada cyangwa abanyamerika bivana amashuri samwe harazimvye kurusha. N'urugero ntanze sugwa ko bisangana gutyo. Mugabo ico kintu ubona utagishaka ko kironka ntuje kurondera ibyo kwiga nivyo ukunda. Cyo ni cyambere nukuja kwiga. Ingingo zibiri no kuvuga gusaba ishuri no gusaba visa. Yego. Icya kabiri urashobora kugenda gutembera. Kugira uje gutembera uvuze ati ngoma nje kunywa icyayi ari acengaruka. Birashoboka. Birashoboka kuja kunywa icyayi muri Canada. Birasaba mugabe ikintu kimwe. Kwerekana yuko gushika muri Canada bitazoguhahamura. Usanzwe ubayeho nkuko. Kwerekana kubayeho neza muri ico gihugu. Oye naho iyo tuvyita tourisme, ugira reservation yawe y'hotel, ugacha werekana uti mbayeho gukena gukena guke. Tubiravye kwa tuti wewe nta cobuza. Umaze no kuja mu bindi bihugu turabibona. No muri Canada bazokwemerera. Ati waragiye uragaruka nta kibazo. Waragiye uragaruka nta kibazo. Ico ni kisawa. Urashobora kugenda gutembera kuramutsa inshuti par exemple. Naho nyene barabiraba. Bararaba ubwo bucuti mufitaniye, niba ugiye gukwerera umuhungu umukobwa wawe birafise inguvu. Ugiye gusezera uwawe ari ku mpiro cyangwa ibiki birafise inguvu. Mugabo uvuze uti ngiye kuramutsa umuntu nikuza n'umugenzi twakuranye, birashoboka arakurungikira ubutumire. Mugabo akabona yuko gushika muri Canada bitazotuma wiyumvira kugumayo kubera ko usanzwe ubayo neza. Aho ndabivuze mu buryo butomoye. Abantu bagenda bagaruka temporaire nabo batatu. Hariho mugabo abagenda permanent bimuka. Niba ukiri muto. Mvuze kugira muto imyaka 35 gushika 40 bon. Ariko nurenza arashobora kugenda. Ukaba wiza amashuri kaminuza. Ukaba kuko benshi barambajije ati Jesse nize ntaco wumfasha kugira ugende nk'umukozi. Nakaza kariko kose nta buzi butoya kenshi buhari muri Canada. Kuko butoya yarabwikorera bose. Kuko afete buhemba cyo kimwe na bunini. Kuburyo naho bukora kanini uciye uhembo wa gatoyi atamahera gusigarana. Donko bunini ya na butoyi kenshi buhemba kumwe. Icyo niko bimeze. Nico gituma abantu bagenda bavuye mu bindi bihugu batize ngo baje muri Canada gukora akazi. Barasaba kuba wize kaminuza. Icyambere kuba wize amashure kaminuza niyo niyumvira. Ukaba ufise experience urambe mu kazi, ukaba ufise imyaka iri 35 irenga gatoyi ni sawa. Ariko naho ufise myinshi byoca bisaba kumenya icongereza n'igifaransa byose. Hamwe ufise myinshi icongereza n'igifaransa ubu bizi byose. Ufise myinshi ntubuzi icongereza n'igifaransa byose birashobora kudapasa. Hanyuma ukabuzi ururimi rumwe muri izo cyanke zose. Hanyuma ufise umufasha akabazi ururimi cyane nivyo. Nico gituma abo nibo mbwira nti ushobora kutaja muri Canada utabishatse. Acha basigara bavuga bati none bisa amahera ngahe. Amahera bisaba aratandukanye. Ariko ayo mahera na mahera make cyane gose uravye icuburonse. Yego. Abo bantu mbwira nta mahera baba bafise. Ariko kandi birasaba bishika ibihumbi 3 by'amadolari. Umuntu ku museribateri umwe. Ego. Umuntu ari mariye birashobora gushikana kuri
ku 2,500 ufise umwana ukongera ko nk'320 ariko ntivyama biri uko ntizokwama biri uko leta ni yahindura ariko ayo mahera nagira ndakubwire agira impact mu buzima bw'iwawe bw'umuryango wawe gushika kure cyane nimvira yuko muravye impact la diaspora ishobora kugira mu gihugu ni ikintu kinini cyane abantu twari kumwe muri Canada nibo bariko bararihira abaneve abishwa bakuze nibo bariko baragenda abo nabo nyene bazobikorera babo bayikorera inshuti usanga ari birebire ni ukuvuga yuko ayo mahera ni make cyane ku buryo umuntu wese azi icyo bisigura atogenda atagiye muri Canada uwo n'uwundi muco w'abo bantu umuco hariho bagenda bakurikirana bafise inshuti ufise umugabo cyangwa umugore muri Canada biranyaruka ari ikindi ngomba guherezako abantu bahungiye mu gihugu kindi bategerezwa kuronka kandi ababafasha 2 canke 5 bari muri Canada utabaronse twebwe ntidushobora kukuronkera visa abafasha mu buryo bwahega babita parrainage nukuvuga wewe niba urahungiye mu gihugu nko mu Rwanda muri Tanzania muri Uganda ukaba ufise statut de réfugié birasaba yuko hariho leta ya Canada birashika igashobora guparena abantu canke niba muri Canada hari abantu babiri canke 5 bibana na province bavuze bati naka tuzomwitaho ico gihe urashobora gucuza tukakuronderera visa ego nuko rero uratubwiye ibisabwa mwebwe rero umuntu abituye uruhara rwanyu ruhera ukagarukirizayo murakoze cyane icambere dukora nukugira inama abantu hari icambere gikomeye nk'iki muri ko murakora kuvuga uti birashoboka icyo ni cyambere nubu yabazora bibihiye hari batari babizi ko bishoboka birashoboka icyo ni cyambere cya kabiri ukababwira uti ntibasubire kubiba hari abantu benshi bibwa bakaza ngaha nukuri tukababara akakubwira yuko yabonye kuri internet bamubwira yuko weronse bourse ngo izorihwa izo ntizibaho nta bourse itangwa mu kirere ibaho muriko muranyo ego bourse twabonye yuko umwaka muri Canada urashobora kuriha $20,000 by'amadolari ku mwaka umwe birashika curimba rero hamwe Canada yofata ivyo $20,000 by'amadolari gace bitanga kuri internet muri Korea du Nord bagakompleta muri Afghanistan bagakompleta muri Iran bagakompleta n'ahandi hose urumva siko bigenda sivyo cyangwa abantu bakakubwira bati akazi kabonetse muntu mwiyandikishe Canada irakeneye abakozi siko bigenda kugira kurecruita muri Canada bica mu buryo buzwi kandi budasa nubwo ntihagire na rimwe uzokubwira ko Canada ikiraroketa kuri internet sivyo ntihagire na rimwe umuntu azokubwira yuko hariho bourse zo muri Canada ziri disponible kuri internet sivyo kubera ko bourse zitangwa de manière bilatérale entre pays canke multilatérale ari ONU UNESCO ibindi azoba atari byo twebwe byo dufasha rero turagira inama abantu cyo ni cyambere hari abantu baza bakatubaza bati bibona ari byo ibisivyo icyo ni cyambere cya kabiri tukakora dossier gushika aronke visa ashobora kura rimwe tukarondera tukabaza igituma dufise uburenganzira bwo kubaza igituma taronse niba ari cyo guhinyanyura tukagihinyanyura niba bidakunda ditu twamubwira tuti wewe ntibikunda ataratanga ihera na rimwe atamera aratanga tumwe tuti wewe ntihagire abantu baza bose kameme ntitubabwira tuti wewe zane dossier wewe dossier ntiyo pasa wewe irapasa ingo kora ibi nibi tukabafasha guhera ku ntambwe ya mbere gushika aronse visa bisigura ko umuntu agishika mwa mwabibonye kare ko bikona cha bidakunda ego uko nukuri kuko nabibabwiye nico bisaba turazi ico bisaba niba ndabibwiye muri ayo majambo nuko ndafise ibimenyamenya nk'umbwiye nti wewe icyo bita twita être bien établi dans votre pays de résidence nk'ubuje ahubwo ndi ukora iki ubayeho gute ibi documents n'izindi ndazikeneye ahubwo ndi wewe by'ukuri nta visa woronka muri cadre nk'uwaca agenda atarinze kuyibwa cyangwe atarinze gutangaza amahera cyangwa agira undi mugambi cyangwa nkamugira umundi mugambi ni wewe ahubwo wogira uwundi mwaka w'amashuri cyo bari kintu ciza byo gufasha kandi ibyo muri Canada si ibintu bimara umwaka bigaca bihera ni ibintu bimaze imyaka 150 si ibintu vuga uti ni opportunité ntagiye uyu munsi nukuvuga nk'abantu bariko baranyumviriza bafite imyaka 18 20
ntibashobora kutaja muri Canada tusofe atabishatse. uvise iyo myaka utegereza kuja muri Canada ubishatse. Ego. Wow. Uti kuki. Bisabika amashuri. None umuntu afite imyaka 18. Ego. Hari amashuri atoje ushaka nti yo yiga. Ego. Igifaransa ntiyo kimenya. Nivyo bibiri nyamukuru mu bisanzwe. Utubwiye ibintu bikomeye tugendere ku muco umwe kugira dutahura akamaro k'iyo visa. Ndavuye ngahandi umunyeshuri shitse hari ubuzima bigenda gute mbega akarusho umunyeshuri wari yaronka gusuma umunyeshuri wo ngaha nakaye. Icambere nimbira yuko nimwabaza bamaze gushika biri bazobabwira muri Canada ushitse kuri aéroport baguha document zibiri ico bita permis d'études na permis de travail. Ukiri kuri aéroport. Kuri aéroport permis d'études na permis de travail. Ayo mera twavuze urumva ko ari menshi ni bake ava muri kino gihugu agenda hariye. Ego. Mugabo utegeza kuvyerekana imbere yuko ugenda kugira abone kuzori ushobora kuriha udakoze. Ego. Mugabo ushitse hariye nshobora kwihenda mugabo ndazi yuko atasaha nimwe ushobora gukora ico ukora cyose iri munsi y'amadolari nka 17 kwisa himwe. Muri ico gihe ubufise gukora omwe amasaha 200. Urashobora gukora amasaha 200 mu gihe c'amashuri n'amasaha 40 kundwi mu gihe ca vacances. Bisigura ko kundwi ushobora gukora amajana 340 y'amadolari. Yego. Abaye mark minimum. Basi minimum urashobora utakoze ufise amashuri yakufatira. Icyo ni kimwe hariho sesa umaze gushika rero muri Canada hari inzira nyinshi zoguruka. Yego. Siruguruka. Ayo mahera uratubwiye mu masaha 17. Ariko ku munsi naho umuntu afise ama dépenses angana gute? Ku munsi umba ninavuga makeya abariyo bazavuga bati arabeshe. Yego. Je nibiya ko umuseribateri ijana ry'amadolari ashaka kuri ukwezi kose. Ukwezi kose? Kose. N'amatari mu n'inyama zirimo nshobora kwihenda. Mugabo jewe niyumvira yuko jewe ndaguhe akarorero. Rero sinzi yuko amadetaye ndiko natanga ari pertinent. Yego. Ari très pertinent cyane kuko ibiro 5 by'ibiraya. Yego. Ugiye muri magaze urashobora kubigura ku madolari 3. Canka ari munsi. Ibiro 5 by'ibiraya. Umuceri ikiro nka 20 ikiro nka 10 washobora gukora $20. Ibiro 10 none umuseribateri ntiyo igikweza. Yego. Ibyo ari byo byose ushobora kwihenda mugabo muri ukora bitahura ijana ushobora kurikoresha ukweze mu gufungura. Kwideplacer nibo gena na bus naho nyene peut-être ni ijana. Kugira se nihende. Yego. Bate ko ari ijana. Ijana n'umunani niyo mperuka. Wavyumvise? Kwideplacer no gufungura hasigaye nko ku uburaro. Uburaro ni mubana na babiri. Mvuge nka 3 sasa nkani 5 sindabizi ariko bana n'ibisagara urimwo ariko 3 sasa nkani nk'umuservateur nimvira ko cyo kuronka uwo mubana mu nzu ya 2 chambres na salon ku majana 7 amajana 8 biravana. Numva ibintu ide kugira uko ayo yakoreye muri iyo ndwi ashobora kumubeshaho sinzi ntavuze yuko hariho izindi option ziba zihari yani ma option bahari maze gushikaye. Wori umuseribateri ku muvyeyi nawe kuko abavyeyi numva hanze ngo bafise amasharge menshi bajo ku muvyeyi ufise abana. Yego. Reka sinje mu madetaye mwe nayo kugira sinihende. Yego. Abantu Yego. Oya sinje muri ayo madetaye mugabo ico novuga coco nuko niyumvira ko mugabo ariko nkura kubivuga je muramvuga nti byukuri muri Canada si muri paradis. Mugabo ni mwijuru. Gute? Nti espritse no pastor avuga ati byanse. Nagenda kubwira umunyumvirize aho hose ni ihenda. Umuntu wese ari muri Canada akora akazi akariko kose agakora kuwa mbere gushaka kwa gatanu arafise imodoka arafise inzu arafise internet muhira aho yoba hose. Mwadumvise? Iyo rero nkombaye n'umuntu we ari ahandi hantu. Singomba mu bindi ashobora gukora guhera kuwa mbere gushika kwa gatanu. Ntashobora kugura ikirato. Cyane ntashobora gufungura neza. Sibyo? Cyamvuga nti mfasha abo bantu mfasha uwo muntu yari ngaha ndamushikanye hari yaye.
je sinimvira ko ariho comparaison yindi yoronka ahantu hashitse ivyo bivyo byose no mu vyiyumviro byo ntimvira ko ashobora kugura imodoka inzu cyangwa internet sivyo mugabe ivyo biri garanti vraiment ku muntu wari wese umuntu wese akora ndabisubiremo guhera kwa mbere gushika kwa gatanu ico yo bakora cyose icyo ari cyo cyose arafise imodoka arashobora kuronka inzu cyangwa atabishaka hamwe batabishaka kandi arafise internet aho yoba hose mu gihugu guhera Makamba gushika mu Kirundo kugira ubyumve utubwiye ibintu bikomeye cyane nico nagomba kuvuga kugira sinje mu madetaye y'amahera muntu abako no banihenda ego turabona ko arakarusha nuko rero muravye abo murongo inyuma imbere yuko tugaruka muri experience twabonye abantu bagenda ngaha turiko turabona ko rafasha igihugu bariko barihira abatoya babo hakora n'abandi bashika hariya ugasanga turababuze baranyitse kabisa tukumva yandi makuru yabo cyane ntidusuye kuyumva bigenda gute kugira umuntu ave ngaha atera imbere hari bigenda gute umuntu ntatera imbere hari ananirigwahe yuvuze gutera imbere si kuvuga ngo je ndabayeho neza ahubwo nuko mbaho neza nkabeshaho n'abandi sizi muri ivyo rero navyo si ibintu bigira hariya nivyo ufise sivyo hari umuntu afise bivana n'intumbero y'ubuzima nkunka je ndavuga nti je ikintu nkora ku mutima nuko nubona mfashe abantu benshi kuri ariko nibyo ko umutima w'igipastor fise ariko hari abandi bafise ubundi mutima mwiza mugabo ukora mu bundi buryo ugasanga biyumvira guca bashika kure bagaca bashika kure canke abandi kure biyumvira ari gufasha abandi benshi bibana byose n'intumbero y'umuntu ariko ivyo navuze byose bimvira ko biri uwari we wese bimushikira no kuvuga yuko umuntu ashize hariya by'ukuri nibira ko azogira ibibazo bisanzwe by'ubuzima dufise hari ibibazo ashobora kugira n'ivyo mugabo niyumvira yuko bose bivanye n'intumbero nico ashira imbere kininiya tukona na vocation n'umuhamagaro wiwe arabikora kwabishobora ariko ho icyo nkunda kuvuga cyane icyo twita jewe nkunda kwita univers de possibilité ivyo ushoboye biba byinshi cyane ushitseyo tubwiye amajambo akomeye cyane nuko uratubwiye rero ingene biba bimeze murafasha bari ngaha mwatubwiye mufite ishami muri Kongo ishami mu Rwanda abarundi benshi ku mpande zose bari abarundi bakora dukurira bari Dubai bakora dukurira bari muri Arabie Saoudite arabandi bakora dukurira bari Belgique n'ahandi hako bavuga ati jahandi ni sawa ariko ndifuza handi sawa gusumba bebo murabafasha murakoze cyane ahubwo nagomba kuvuga yuko mu Rwanda naruguruye mu 2013 mu 2011 mugabo muri covid mukiza cha covid narugaye yego Kinshasa naho ye nari nuguruye ubundi Bukavu Kinshasa nari nuguruye mugabo muri covid narugaye ahantu nasigaranye bwa mbere muri covid ni Bujumbura honyene no muri Canada ariko ubu uye natanguye muri Kongo no mu Rwanda ni vuba hanyuma aho wowe uri hose ndashobora kugufasha hasabiki hasabwa jewe naratanze na telefone ni privé ariko ni public ni naco gituma abantu banyandikira kubona ntabishura ntimbira ko sindabishura ndibishura afite ndonka message nyinshi kandi kubera ko nimvira yuko ushobora kubavugisha bishobotse hariho WhatsApp hari ubuhinga bwa none mukinjana cya 21 ntibakeneye yuko tuvugana face à face ariko ndashobora kubafasha gushika muri Canada kandi cyo kimwe nuri ngahe Bujumbura cyo kimwe nuri muri Kongo cyo kimwe nuri muri Canada ndashobora kubafasha nibaza ko nimero zanyu tuza kuzishira kugira ngo uwifuza ego ni direct nizi wanje siza secrétaire nizi wanje nizi wanyu nuko biriko bigenda neza cyane muriko muratubwira ariko ndiko ndabumviriza numvumenga abantu batagira amashuri nta mahigwe menshi bafise mbega abo bobo mwebwe mko musanzwe muri umuconsultant réglementé en immigration canadienne hari ico muriko murabiyumvira koko hari yatuzi bakeneye main d'œuvre nini na cyacana abantu bafise inguvu nabo nyine baronka ayo mahigwe urakoze cyane kumba tuco kibazo kuko benshi barakimbaza nukuri afite kubera ko Canada ari igihugu ciza kandi cyane abantu ba mbere baje muri Canada bava muri Etats-Unis bava mu Bwongereza bava mu Faransa nukuvuga rero kugira ngo ba selection bacha bashira ko ayo manota
nukuvuga nayo manota navuze kugira ube sélectionné ni 67% mu kibazo ba wakoze oya nivyo ni critères zitandatu navuze amashuri experience imyaka Ego. ururimi rw'igifaransa icongereza kuba madamu wawe niwe umufisi azi igifaransa ivyo byose barabiha manota amashuri ariko 25% experience 15% imyaka 12% ururimi rw'igifaransa n'icongereza 28% kuba madamu azi igifaransa n'icongereza 5% ufise akazi 10% uteranije nabivuze byose uteranije bisaba kuronka 67% kugira ugende nk'umukozi abo bakozi rero n'abantu bitwita qualifié gusa nukuri utize amashuri sindaguhenda ukaba bishitse ukaba ufise amafaranga menshi urashobora kugenda bajya gutembera kuko nta mashuri basaba mugabo kugenda nk'umukozi ubwa mbere utegerezwa kuba uri qualifié barundi twige biriko bisa kwindi mfoye bidasanzwe muriko mutubwira ibintu bikomeye cyane na cyane ko bimeze neza ndumva hari abantu benshi bakunda kuvuga mbega yego nivyo ni consultant afise experience y'imyaka inga watubwiye 2012 ko ari babitanguye tubwire dusubire inyuma gato we tukubite rivance canke marche en arrière jewe misanzwe nabitanguye 2008 ndi mu Bubirigi ico gihe twakora ama dossier yiwacu hanyuma mugabo nshitse muri baradufasha hariho ambassade hariho bakabidufashamwo tukabikora hanyuma nshitse muri Canada nari spécialisé muri immigration Canada nakora ibibazo ndaronka ni permis murayerekana ego ndabona ibintu ngo having me the eligibility requirements set ibintu hivyo niwe Faransa ni mu Cyongereza ego mu Cyongereza ndi mu Faransa ego donc guhera 2012 niho ndabikora nk'umwuga nukuvuga araheze imyaka 11 ndabikora nk'umwuga kandi maze gufasha abantu benshi cyane niyumvira yuko abamaze kutwitura simbuza amaviza gusa simvuze abamaze kuronka ariko abamaze kutwitura niba ko bashobora kuba bashika nk'ibihumbi nka 10 ibihumbi 10 kutwitura tukababwira tuti ntibikunda canke kuko twatangwe dukora kuri internet tukaronka benshi batubaza mba abo duha conseil tutarinze kwakira bo ni benshi kuko naha kuri internet n'abadutelefone bavuga ni wewe mbwira wizi gitusa nkavuga ni wewe oya ntibikunda wewe nkaba twitwitura tufise mu madossier bashika nk'ibihumbi 10 ibihumbi 10 mwa ibihumbi 10 mumaze gufasha abantu bangana gute kugira baje muri Canada abo ni ibihumbi 10 babituye gusa baje twatwituye gusa ego abamaze kureisisa bakarengana bangana gute c'est ça hoho ni migwi ngaye kuko hari abagenda kwiga hari imiryango ego ndaguye nk'akarorero juste muri 2022 2022 nyuma ya covid hagiye imiryango 16 y'abarundi 16 y'abarundi gusa abanyarwanda canke abandi si nabavuze ariko abanyeshuri bobo ni benshi cyane abaje gutembera kubera ko gihe ca covid basane bari babihagaritse ntabagi gutembera benshi iyo muze gutembera nabaje kuramutsa abana cyane ego abo barungitse abana kwiga kenshi baraja kuba gihe baronka ama diplome izo kenshi barazitanga mugabo abanyeshuri nibira ko ntihenze ndavye mashifre twaronse barashika 80 abanyeshuri wow kandi benshi baba barungitswe nabo twafashije ubwa mbere canke aba oncle twabanye muri Canada canke benshi nimbira mugabo ubu kuva dutanguye kuvugana na mugenzi wawe yabonye benshi bavuze ntavyo twari tuzi benshi cyane kuko benshi nageze n'amapankarte mugabo benshi ntibarayabona ariko ari ngaha mu gihugu hose ego ariko ubu uye nimbira yuko bazobana benshi cyane aho ni ku madosiye aho ni n'abantu imiryango 18 abantu barenga 80 bagiye kwiga aho hari amadosiye angahe mwakiri twakira mu bisanzwe mvuza ayaba yarabaye ayo mwabonye ko bikunda ayo yari twari ko bikunda hari ziba ziri ankuru nk'ubu sinakubwiye amadosiye twakiriye kameme zindi duharura amaviza mugabo tuba turi hari zo tuba turindiriye izo turindiriye zinateba par ailleurs ziteba nk'izaba aba visiteur haramaze iminsi myinshi badatanga inyishu batima canke ngo bareke
ugasanga haramaze iminsi myinshi. ko biza kwindi mfoye mudasanzwe muri ko mutubwira ibintu bikomeye cyane ubu hari umuvyeyi ariko aratwumviriza ubunyene avuga ati je ngo manje muri pension canke naho ndiko ndakura takeneye ko umwana azoba ico ntabaye ugasanga ariko aravuga ati ndagurishije akantu kiwanje ndagurisha aga parcelle ariko umwana agende gikuru nuko yotera imbere hari igihe bikunda n'igihe bidakunda ku bwawe umuntu nk'uyu umukonseye iki je nibira ko iyumbiye ikintu ciza yoza tukamugira inama ataradandaza aga parcelle yoza ubwa mbere tukamugira inama ataradandaza ako ka parcelle akazokadandaza ariko turonse visa kuko igihe cyo gusaba visa samera twerekana uburyo ingene ashobora kuronka uburyo n'amahera barayerekana ariko cyane cyane ingene buboneka nico gikuru yoza tukamugira inama nico twama tuvuga uze tukugira inama utarafata izindi ngingo utaraja gukora igifaransa muri Centre Culturel France uzuze tukugira inama kurusha kugenda ukagikora ugasanga naho ugiye kuyikora nta mahigo wari ufise imisi yose utaratangura intambwe ya mbere uze tukugira inama imisi yose uvuza amajambo akomeye cyane ego muriko muratubwira nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane umuntu yifuza ko mumufasha iyo basanga hehe na caca ko mufise adresse twabasanze aho mukorera dukorera ni Premium House n'ahantu hakorera icicaro gikuru ca Ecobank siège mu Burundi etage ya 3 nimero 310 abari Kongo dukorera ibukavu aho bita Galerie Bugugu nimero 14 n'ahandi mu minsi za tuzokugurura tuzobabwira ego benshi baravuga bati apotre dukorera Imana abari naho kavuga ati erege ni Imana yarabahereza imikata bayikurikira ati nta kintu nakimwe kidasaba uburyo ndazi ko mutobuvugira ngaha mbega ni vya bintu biba vyoroheza uwabaye cyangwa uwo hejuru cyane natwe banyarucari turahawe ikaze byukuri jewe nk'umurundi nkuko bivuze apotre iyo bavuze nk'umuntu akorera Imana nuko ataca basaba jewe vraiment ndagikora nk'ikwaca Imana kandi nkiriho bashobora kutabivuga cyangwa kutavyemera kubera ko ndabasaba amahera ariko amahera nsaba ari munsi ya 30% y'amahera nategerezwa gusaba ngenda bakarorero jewe muri Canada ndakwakiriye nkuko uyi uriha amadolari 105 ku minota 30 tuvuganye ngaha aye uriha amahera 10,000 amadolari 3 ukazovugana nanje iminsi yose madubise ndabisa abakorege ba consultant canadien kugira nababwiye yuko umucelibateri bishobora gusaba amadolari 3,200 nagenda kubwire bobo honoraire zonyene ni 3,800 ariko je muri 3,200 harimo les honoraires harimo amahera ya leta harimo amahera ya empreinte digitale harimo amahera en fait en principe moins de 30%. Jewe nsaba nka 30% yayo abo dukora nico gituma ndabikora nk'umuhamagaro y'uwanje kandi ikintu nico gituma ikintu kinandyohera nuko nzi yuko mpindura ubuzima bw'abantu la benshi ndababwira niyo baje ngaha kandi niyo bacitse muri Canada nico ndababaza ivyo nababwiye yuko nihenze kugira ndabicaranje nanje ko nababwiye nti je nibira ko muri Canada ari mu ijuru mugana hatari muri paradis sivyo iyo umuntu ashitse hariya turiko turavuga navuga bimwe nakubwira gute nivyo canke sivyo benshi bambwira ko ari byo donc rero birandyohera gufasha abantu nkabahindurira ubuzima kandi nimbere ko n'igihugu ndagifasha kandi cyane turashari ngaho nyene nivyo barashitse rero turashitse barashitse murashitse nihe impact nihe ngaruka umuntu agiye benshi bakunze kwitagwa aba diaspora kuba mu diaspora bifasha igihugu bifasha umuryango bifasha n'ubuzima bwiwe munyemerere ntangure ku cambere le voyage est une école niba hari ikintu nabonye gihindura umuntu no gutembera ivyo wari uzi ko bisanzwe ukabona ntibisanzwe ivyo wari uzi yuko ariko kuri hanyuma ukabona ko siko kuri ndabaye temonyaje yanje ego nagiye mu Bubirigi
kaminuza y'u Burundi maze imyaka 3 nkora muri leta mugabo narinzi yuko ukwizera kwanje ariko konyene kwemewe nukuri kuko nabone yuko ariko nshitseyo sanga abandi bizera kandi beza mugabo batambara nkuko nambara yabaye challenge niho nicyo kintu cyambere navuze ni voyage tinekora niba hari abantu bambe ikintu cyambere ciza iyo voyage icyambere yama mwe bito bidutandukanya birahera ushitse muri Canada wowe ukumva avuga ikirundi wese umenga muva mu ndimwe kandi uwo mutima uragaruka niyo bariko biyumvira ku gihugu nta na rimwe biyumvira imice iyo biyumvira ku gihugu y'igihugu hamwe ukumva igihugu ca par exemple ya Coupe du Monde batu Burundi burimo umenga ni gukina n'abantu bifuriza neza igihugu n'abantu bazi kuba afite plus uri kure y'igihugu plus igihugu afite ni nka kugira kure y'umuryango igihugu ica kiba famille kandi navuze nti hari ikintu bita l'univers de possibilités ibyo ushobora biba byarabaye byinshi no kuvuga yuko umukuza atashobora kujya kwiga kubera $100 kuyamuha birorosha sivyo kuko ubu bishoboye navuze ko bose benshi bifasha hari benshi baba barungitswe n'abari hariya bakanabarihira bakabarihira hariya mbere ntibenda kino hanyuma aho ikintu cyambere ivyumviro icya kabiri n'ubumenyi turonka byinshi nibona ko amashuri menshi twiga ugiye handi babageza handi ugarutse uzana byinshi kwa kiranswa turavye no mu bindi bihugu ibihugu nka za Nigeria za Singapore baravuga ko impact nini yagizwe na diaspora kuko diaspora kenshi baba afite tuturonse izindi vision tubona nk'ubushitse ngaha urabona byinshi bitarakorwa wogira icufashijemo uri ngaho ukabona byose umenga birakoze ivyo rero birafasha cyane mu gihugu kandi cyane uti turaronka ubumenyi bwinshi cyane ndazi ufise experience imyaka myinshi uri hariya ndazi ushobora kubwira akajambo kamwe gusa abantu warungise n'abandi barungiswe n'abandi nacace kwicuvuze niye kintu wabwira mu diaspora ko aradukukirana kugira ngo wa mutima wa Afrika bwa Burundi yampeswe wa mugongo waduhetse tubandanye iyo turi tutabwibagira nacace turiko turafasha imiryango kuko imiryango nibaza ko igihugu gitangura mu miryango exact je nimbira yuko sinzi baravuga uca umugani ngo ibyiza bigirwa no gusangira wewe ushitse hariya ukumva umerewe neza ukumva umenga birakwiye umenye ko gushika hariya hariho benshi bakoze hariho na jewe mba narakoze kuko kuzino bwa mbere ntabyari binoroshe ubuye baramenye benshi baraza ariko nkiza suko byari byoroshe namaze nk'imyaka 3-4 mpemba bakoze ngaha bataramenya amahera ndayaronka kandi yakwihariye muri Canada urungika atakintu nakimwe barakora amfite bwa mbere baraje mugabo koma nagira residence permanente abambere mva barazi ko ari nka iminsi 3 iminsi 4 icyo gihe dosiye zaramara imyaka 3-4 uvuga nko inyuma y'amezi 6 bavuga ati naka yaratanguye ntaragenda baciye bahagarika mugabo jewe kubera ko yari vraiment vocation naramaze hafi nk'imyaka 2-3 nari mfite abakozi benshi ndabirukana nsigara numwe ndateba ariko ikindi gihe barateba kamema abambere batanguye kugenda gusanga bari ngo bwabundi byabindi birashoboka byabindi birashoboka barateba baraza barabimenya ico gihe mu mutima wanyu byari bimeze gute mwumva gute ubona wateguye entreprise y'abantu benshi ukazibona mu mwanya mutoya uri mu ruhombo w'imyaka 3 nara telefone wakora ngaha ntabwo umviriza mugabo twe tudandaza Mercedes ni utabonye abantu benshi nk'abajya babonye bagiye kugura itomati tudandaza Mercedes urabona kuri Mercedes abantu batonze ngo tuje kugura bwa Mercedes iguma ikora twebwe ibyo tugere nakubwiye duhindura ubuzima sinigeze na rimwe kandi sinzigira na rimwe niyumvira yuko ibidukora sinzi ko ariyo projet ya mbere ihari aho sukwiga siniyumvira ko ariho projet nimwe yindi ihindura ubuzima kurusha kuja muri Canada ivyo rero byandimwe kuva nkitangura kubikora kuko nashitse nsanga ni igihugu takogisa gisa neza cyane nico gihugu conye nushitse yumburi wanye conye ne musizo umva nabaye Buraya nabaye muri Etats-Unis kandi nahantu heza mugabo ndahakompaye muri Afrika maze kuja mu bihugu byinshi
nta gihugu ndabona kimeze nka Canada. Abandi bamaze kuja ahandi bazovuga ati twarakibonye. Nico gihugu conyene ushitseyo wumva uri wanyu. Ibintu twita plafond de verre mu gifaransa. Aho uri mu gihugu uvuga uti nawe bompa citoyenete ndafise aho nogeza nta ariko muri Canada sivyo. Hariho numvise wa murundi kazi umushinga amateka. Ubu ugiye umunsi nyuma y'imyaka 3 ushobora kwitoza mu nama nshinga amateka. Ugatogwa cyangwa ntutogwa. Urashobora kuja mu mabanga ayo ari yo yose. Si hose ushobora kubisanga gutyo. Ibindi byinshi pour vous dire yuko jewe nimbere yuko iki gikorwa ni igikorwa c'Imana ndagifitiyemo satisfaction ndakinezererewe kandi nimbira kandi ntakiriho bazomenya ko nafashije abantu benshi kuko abantu ndi bavuga umuntu akiyari ngo barafashije atakiyara bavuga ati nukuri yarakoze kuko ari sigaje ikibazo kimwe cyo dusoze abo bose twashitse hari abantu bavuga ati mvuye ngaha n'ubundi ndagiye kunga ubwo bumenyi ariko nabandi bavuga ati reka ndonke nationalité izofasha kugira ndonke ayandi ma visa vyoroshe ku isi yose kuko nkuko umva ko mu Burundi udashobora gusaba visa ugomba uje dufate Moldavie canke Serbie nivyo bihugu bikomakomeye nka za Canada na Amerika n'ahandi usanga biba vyoroshe ko umuntu asirikira isi bitagoranye cyane mbega umuntu ashitseyo nimba ari umunyeshuri canke yagiye gukora visa ikibazo cha visa naco bambe ikibazo cha nationalité ikibazo cha nationalité kigenda gute misanze urakoze cyane ikintu nagira nsubire nuko vraiment office passport ya Canada nta gihugu na kimwe vraiment gura visa na kimwe no muri Ukraine urajaye no muri Corée du Nord urajaye nta gihugu je vraiment ndashaka kuyenda ariko uko ndabizi nta gihugu na kimwe niyumvira office citoyenneté canadienne gura visa basi David rondera visa canke ibiki mugabo nta gihugu na kimwe kuko principe nizimwe cyo cyambere citoyenneté ni mathématique nationalité ubwene gihugu ni misi baharura mu myaka ine wamazeho imyaka 3 ni misi baharura imyaka 3 ni misi ngahe imyaka 3 ni misi igihumbi na 5 1995 ni 1995 sawa baharura gutyo rero imisi igihumbi na 95 yikwije wayikwije mu myaka kanaka baharuye mu myaka kanaka wayikwije uco postira nta muntu bari ntibafataga ntibakwiye barakora ikibazo utarashikana imyaka 50 n'ingahe barakora ikibazo ariko naho nyene baraguha ivyo bazwa yakubura yakubura hanyuma icyo nacyo n'ikindi gitandukanye nimbira n'ibindi bihugu Canada ni tout le monde afite hariho objectif yo kuronka abantu yo kuronka abakozi byo singomba kubijamwe mugabo ndazi yuko baragerageza ku buryo uhaguma umusitwaye bisigura yuko utagiye mu bukozi bw'iki wamaze gushika hariya office amahirwe yo kugira uhabe Burundi negada babwire nabo babagiye nk'abanyeshuri uhejeje amashuri wize imyaka 3 ni automatique bacha guha imyaka 3 y'akazi yo gukorayo wize umwaka bacha guha umwaka wo gukorayo umwanya wize bayita permis de travail post diplôme kugira ngo uronke umwanya wo kwitegura ugusaba residence permanente kuko aho uri hose bayisaba kumwe uri Burundi niyo uri muri Canada ntibiri different bayisaba kumwe residence permanente kugira ubeyo wimukireyo birasaba kugira ajya démarche naho woba wizeyo bazora amashuri experience imyaka ururimi bazobiraba kugira baguhe kugumayo bisibaho ngaje nk'ubu ndashobora kurondera kuba umuresident nipoye ngaho Bujumbura abo bagenda nk'iyo miryango 16 nakubwiye bava ngaba bafise residence permanente bagaca bayisinyira kuri aeroport nawe wocu ushaka ukagaruka nawe ugira billet retour ufise residence y'imyaka 5 woshobora kugenda uyu munsi ukazejo ukazosubira inyuma y'imyaka 3 kameme kirazira ko imyaka 2 muri iyo myaka 5 utayibayo igihe cyose uzobona hasigaye imyaka 2 uzoba ufise uburenganzira bwo kubayo byo kujayo ni ibintu bikomeye cyane tuma duse n'abasozera niki kintu cyagikeneye tutovuga tutavuze twibutsa abantu sinzi kintu wumva nyene tutovuga tutavuze naca cyane ko badukurikirana nazi ni benshi bafise indoto kugira babe muri Canada c'est ça
muri ikintu cya mbere nagomba kuvuga cya nyuma nuko umaze gushika ngaha hari ikintu nafashe comme une responsabilité sociale kugira mbwira abantu yuko kuko benshi barifuza kuja muri Canada bagata umutwe ku wari we wese ubu hoho hari abantu usanga barashizeho na drapeau ya Canada quelque part bashaka kugurura biro umuntu atazwi na Canada kandi kugira umenywe ubufisi permis ndibaza ku cameraman acha yerekana utayifise ntubuzwe nukuvuga yuko igihe cyose uhaye dossier umuntu icyo mutandukaniye ko n'uwo muntu ni kubera ko atabwo bafise ko dossier yawe ipfa nahandi ntavyabazi hanyuma nigiye yo batabizi rero subwo ko atazokwigira ronka visa navuze la fois passée isaha ipfuye irerekana igihe cyo amasa en fait ibihe bibiri ku munsi birumvikana ibihe bibiri ku munsi yerekana isaha yo naho yo yarahagaze isaha nuko n'umuntu hamwe yokora amadosiye 100 ashobora kuronka 2 yaciyemo ariko imisi yose niba ari ikintu kiri important kuri wewe ugihe abahinga bazwi bafise ubumenyi icya kabiri hari abantu bakorana n'abahinga bari muri Canada kandi beza mugabo filosofi yabo do travail iratandukanye kubera ko le temps c'est de l'argent wewe urabe imbere yuko nkubura mwandikira mubwiye uti igifaransa ukavuga ngo ni très bien icongereza ni très bien agaca guha amanota yose ariko ntazoyaguha utaronse certificate uriha $2000 cyangwa igihumbi kubera ko ntakeneye kumuvugisha ngo aguhe umwanya wiwe atarishwe igihe cyo zo mu telefone azotora ko amahera ugasanga amahera yawe igihumbi arashobora kuba yaheze utaratangura dossier atari uko ari umugizi wa nabi ariko kubera ko cyo twita philosophie d'affaires itandukanye icyo rero namara abantu uze wangaje umuntu kubera uzi ningene usome neza kontra ibariya icyo ndakifata kome une responsabilité sociale kuko iyo bishitse umuntu akazana dossier yamaze kuri amafacture menshi akambwira dossier igeze nkabona ko itaratangura ndumva mbabaye ayo mahera ntiyari kuyariya agani yari kuri hamemera mwati mugabo aramaze kuyera ka dossier ntiratangura cyangwa ugasanga umuntu araje ngo naka ugasanga dossier we iragoye gusubira kuko umaze kuronka rofi kugira uronke positif bisaba ingufu nyinshi birashoboka ntuzocureka birashoboka mugabo bisaba ingufu nyinshi naco gituma imisi yose ari n'abandi bambwira ngo bambwiye ngo nzomuriha ngo ibonetse visa ni nkuko uja kwa muganga atabize akakubwira ati uzoriha umugwayi wawe akize umva wewe ntafisi mwe zuko umugwayi wawe ashobora gupfa wewe nuko la difference nuko wewe uvuga uti niyafanaho sivyo donc rero ngomba icoye ni cyambere kugira abantu vraiment nibaze bavuyimbire ngo hari amabursa ari kuri internet nta yahari nta buzi buri kuri internet muri Canada nta buhari kandi abantu bose batari kuri site bayita college site bita 3w.college-ic.ca uzurabe izindi utazosanga umuntu nta na kimwe cemeza ko ubumenyi umushaka ko abufise ni naco gituma igihe zo muha dossier igihe cyari cyo cyose uzomenye yuko ufasha risk ni responsabilité sociale ko nabivuze umuntu wese akeneye kuja muri Canada turashobora kumwishura tukamubwira ko bikunda kandi hari abantu mpora mbwira nti woreka kuja muri Canada utabishatse gusa n'abantu bakiri bato bashobora mvuze ntibakeneye amashuri bashobora kuyiga mvuze ntimukeneye igifaransa ushobora kuciga kuko benshi barabimbwiye bati wavuze ngo ushobora kutaja muri Canada utabishatse ngo wavuze ko byorosha sinigeze na rimwe mvuga ko byorosha kuja muri Canada ntivyorosha ariko ivyo dukora bigoye bifise impact iri munsi yo kuja muri Canada ni vyinshi nuko nicyo nagombye kuvuga nuko ndabashimira cyane Apotre Gordien Urugavier ku muco mutanze nizere ko nikindi gihe nitwahamagara muzotwitaba nta kibazo namwe iki gikorwa muri mwo ni kuba ciza tukumenyesha iyi nkuru birimwo mu bituma abantu benshi bagira amahigwe yo kutwegera
benshi twagira inama ababishoboye mbere abo bishoboka tukabafasha bagashika muri Canada ndazi ko bizogira impact ku bantu benshi namwe ikwa canyu ndagishimira ikwa ciza ego reka rero ndabashimire mu mwese mwavyo murimwo murabana natwe gutamba birore mugaza mbese biranagwaza ariko mukabandanya mutwereka gwa rukundo kuri micro Juste Gaël Kedro for more sake Black Mansion Black Biono camera umusaza umukama abandi indiribiza vyose vyo kumvuko no ku mubiri kuko vyose birabaza ndabwira bye bye ciao hasta la vista ula ushilo mushilo none